Bujumbura City Plaza abeshi twumvisira ijambo mnyimisi kituza bwa mbere mu mitwe yacu ni shusho nziza y'igisagara ca Bujumbura yo mu myaka 3 canke 5 imbere ni soko uretse ko ari ikintu gikomeye ku baguzi n'abadandaza ndetse no ku gihugu izo naho ishusho nziza y'igisagara ca Bujumbura ugendeye ku zindi plaza ziba zarubatswe mu bindi bihugu nko mu Buraya Amerika n'ahandi bivugwa ko plaza ya mbere yoba yarubatswe muri Espagne mu kinjana ca 16 ku ngoma ya Philippe wa gatatu ikubakwa n'umwubatsi yarakomeye ico gihe Joan de Herrera zica zikwira no mu bindi bihugu rero kuva ku magurufa yo hejuru abateye ku jardin ibiti vyiza akayaga keza kugeza ku buhinga zubatswemo Bujumbura City Plaza nayo ishobora kuzoba imwe mu masoko meza ari muri Afrika mutigute gutya mu bisanzwe isoko nkuru ya Bujumbura wari umutima w'ico gisagara bivanye naho yari itombereye ndetse no ku butunzi bwaco ku butunzi ho ni ku gihugu cose kuko bivugwa ko imbere y'ukisha no kuvuga imbere ya za 2013 amafaranga yinjiza yangana na 20% mu kigega ca leta kandi ahanini niyo yaha ibidandazwa yandi masoko yo mu gihugu aha rero urahita utahora neza iciyo isoko yari siguye mu buzima bw'igihugu nimba kugeza mu 2013 yinjiza 20% mu kigega ca leta mu bisanzwe nawe ntiworeka kuvuga ko ari umutima w'ico gisagara ca Bujumbura ibikorwa byo kubaka iyo soko vyagiye bivugwa kenshi kugeza naho Bushinwa mu gifata mu biganza ariko biza guhinduka mu nyuma kugeza ubu Fabrice Manirakiza yasavye ko yo isubiramo ndetse nkuko byanasabwe na nyene cubahiro mukuru w'igihugu c'u Burundi mu ndwi yahariwe abarundi barangurira imirimo hanze y'igihugu diaspora burundese hari tariki 30 z'ukwezi kw'indwi mu mwaka 2024 hafatiwe ku vyigwa vyari bimaze gukorwa n'ikigo Obuha ku mugambi wo kubaka kijambere isoko nkuru ya Bujumbura ico gikorwa kandi cagiye gihamagarira abanyamitahe gushira imitahe muri uwo mugambi ku tariki 8 z'ukumunani uyu mwaka nyene urongo ikigo Obuha Leonidas nibigira yahaye mubonana abarongo yishira hamwe ubaka Nation Group kugira bavugane ingene byofasha mu kurondera uburyo bwotuma ivyo vyigwa bishigwa mu ngiro abarongo yishira hamwe ubaka Nation Group barashimye ivyo vyigwa ubu ikaba igire yubakwe ariko kandi ushobora kwibaza ati mbega iyo soko nkuru ya Bujumbura izo bimeze gute kaze dutemberane mu isoko ya Bujumbura City Plaza akaduko kandi Prosper ntuma mu bitabo icuti y'inyandiko niko nitwa ndarakwibutsa nimba ari ryambere ushitse kuri yicaro yamenya byinshi utazi ufata amasegonda 2 ukagera subscribe waheza nkakubwira vy'amatwi yawe atigeze yumva hadi we gusa ntegabira ngira ico nkwibwirira kubijanye n'isoko nkuru ya Bujumbura hari mu gitondo ca kare ku munsi wa Mungu abakirisu bitegurira kuja gusenga ku itariki 27 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka 2013 niho umuriro waduka ucushwara hagati mu soko hari hafi saha imwe y'igitondo igihe umuriro udasanzwe waduka imbeya z'umuriro zigera nko ku metero 100 hejuru y'inyubakwa zayo abanyabujumbura babonye umwotsi wirabura ukwira mu gisagara cose induru amaborogo intuntu ukwihebura uguhahamuka agahinda eka amajambo yose aranga umunsi mubi ntari tokoreshwa hadutse igishobora kuba ariko kaga kambere nk'umuriro muri kahise ku Burundi iryo sibe ry'umuriro ryatumye imiryango ya benshi ija mu kaga ibiharuro bitangwa no mu runani mpuza amasendika Kosibo byerekana ko abadandaza bashika 3500 aribo batakaje akazi n'ivyabo iyo soko rero yari yubatswe mu mwaka w'1994 mu kibanza kingana hafi hegitari 3 ku mafaranga ngana no muri yadi n'igice ico gihe uyashize mu gaciro kayubu ashobora kugera ku miliyari 30 z'amafaranga y'amarundi inyuma yo kiyo soko ihiye imvuga ijanye no gusubira kuba kiyo soko yahoze ifatwa nk'umutima w'ubutunzi bw'u Burundi yagihindagurika mu mwaka 2020 leta yatangaje ko ikibanza cyayo kigiye guhabwa urunani rw'amabanki yo mu Burundi kugira ruhubaka inyubako ya kijambere ikorerwamwe ibikorwa by'ubudandaje mara mu nyuma vyarahindutse leta itangaza ko ibikorwa byo kubaka bisubijwe mu minwe ya leta ico kibazo congeye kuvugwa mu kwezi kw'icumi mu mwaka uheze hari mu kiganiro c'abashikiranganje bahabamenyesha makuru n'abanyagihugu umushikiranganje w'inyubako Dieudonné Dukundane yagize ati twabanje gutunganya ishusho shasha y'ingene kijya kibanza cyo kubakwa tuzocubaka mu buryo bwa kijambere buduha ishusho y'ingene Uburundi buzoba bumeze mu mwaka wa 2024 no mwaka wa 2060 kuva isoko nkuru ya Bujumbura ihiye ijambo galeri risigaye rizwe cyane mu gisagara ca Bujumbura ni ibibanza vyari mu micungurare y'isoko igikora byagaragara canke bifise imirimo ibayabaye ubu rero byahindutse amagareri byogereranywa n'amasoko mato mato ubu hari ayarenga 200 inyuma rero y'imyaka 11 isoko nkuru ya Bujumbura ihiye hari hicizere gikomeye cyane ko yo bigiye kongera kubakwa biciye mu mashirahamwe abiri ijyambere ariryo bita Ubaka Nation Group ni ishirahamwe ry'abigenga rirongowe n'uwo bita Fabrice Manirakiza uwo Fabrice ni Murundi wo muri diaspora ni nawe yasavye ko bomuha kubaka isoko nkuru ya Bujumbura leta iravyiga barayimuha ngo afatanye n'ikigo kijejwe inyubako mu Burundi Obuha Ubaka Nation Group yacishiraho akaryo ku barundi bose abari mu gihugu n'abari hanze yacu gushira imitahe muco bise One Africa Investment Funds aha akaryo ku barundi bose
gushira imitahe mu kubaka iyo soko nkuru ya Bujumbura. Umutahe muto gushoboka ni 103 by'amafaranga y'amarundi ku bari mu Burundi nyene, ku bari hanze y'igihugu naho ngo ni amadolari y'amanyamerika angana n'103. Aho ni ku mutahe umwe urashobora no kugura imitahe myinshi. Ni isoko izoba yitwa Bujumbura City Plaza. Ni isoko mu nteguro yayo ubona neza ko ari isoko iteye igomwe ya kijambere, izubakwa ku mafaranga angana n'imiliyari $500 kuduga, ikaba izubakwa imyaka iri hagati y'3 n'5. Izoba ari isoko nziza cyane ijanye n'igihe tugezemwo. Izoba igizwe n'amagorofa akabari navyo bizotuma ikorerwamwo ibintu byinshi kurusha yahahora. Izoba ari sura nziza cyane mu gisagara ca Bujumbura, narijya isanzwe ari umutima w'igisagara ca Bujumbura. Izinjiza amafaranga menshi kuko ni yahahora bivugwa ko yinjiza 20% mu kigega ca leta. Ati tugusinyiye ku isoko ryo kuryubaka tubiguhaye, tugusinyiye ko ujya no kwegeranya amafaranga yo kuryubaka. Ico gihe rero sinigumanye, naciye mvuga ati reka rero yashire yasahana imbere ya twese. Ubu rero dushizeho ikigega cyitwa One Africa Investment Fund, gikora ku mategeko y'u Burundi, gikingiwe ku mategeko y'u Burundi, kandi gikora ku restrictire y'isi yose. Abari company, abari association iremerewe gushiramwo imitahe. Kandi ico kigega mu vyigwa twagikoranye turabona neza bivanye n'iyi migambi turiko turabona ko inyuma y'imyaka 10 uzoba yashizemwe amahera, wanashaka imbere yayo azotangura guhembwa. Wow. Kwitwa kurimwo gusa utangure guhembwa, kuko imigambi izobirikira ko izobirikira generating income. Nkuko no guhakarore isoko bikuru rya Bujumbura biratwereka ko imunsi y'imyaka iri munsi y'8 tuzoba dukuyemo amafaranga twashizemo. Imyaka irenga 40 kuduga izoba ari yo kwinjiza inyungu. Ubwa mbere bwo twasinye amasezerano y'ibanze, baduhaye amezi 6 yo kuja kubinonosora no gutangura kwegeranya ubwo buryo. Nico gituma rero tuvuze ati dushira amahera hamwe twese tuje gukora kijya gikorwa. None abana b'u Burundi ntituzoja gusaba tuvuga ati icyambere cyo leta yungukira ku makori duha imyaka ijana kunze kugaruka. Irivuye ko turema Burundi, abarundi banezerwe no kwitwa abarundi. Numwe ari haza avuga ati mana warakoze kubwira umurundi, I'm no longer an outsider. Umuntu mutahure ko uzanye umutahe ntibushize mu mugambi w'isoko nkuru ya Bujumbura, ubushize mu kigega kizokora imigambi myinshi. Ahubwo umugambi w'isoko ya Bujumbura n'umugambi mutoyi kuri bigambi tuzokora nk'abarundi. Rero urumva ko muri ico kigega umurundi ari ngaha mu Burundi umutaha umwe ni 103 by'amafaranga y'amarundi. Umurundi ari hanze muri diaspora cyangwa ushaka kuriha mu madolari, kuko nawe ujabura kuvuga ati reka ndiye mu madolari nibere mu diaspora, umutaha umwe. Kandi urumva umutahe wo mu madolari ufite agaciro kanini, ni $100 n'amadolari 3. Niyo yoba wa mu mama arima yepfo mu cyankuzo hasi ajabura kuvuga ati narungutse 150 reka nguremo umutahe nterera ahantu nanje nzoronka amabombo novuga ati atazibira ku madolari. Urumva ko wewe twaraganiriye na leta na BRB Amsoni. Icyo no subira kuvuga iki kigega, iyi migambi iri muri secteur privé, ntihagira umuntu abyitiranya na leta. No, ibi biri muri secteur privé, ni imigambi yunguka. Yari Prosper Ntuma mu bitabo inshuti y'inyandiko niko nitwa. Ico ndagusabana kugira subscribe kugira ngo uzuzurahungukira ubumenyi bwinshi butandukanye. Ciao ciao.